turakubona wari kumwe na Abel mu nyuma turakubona wari kumwe na Lionel na Grace mu nyuma après Lionel na Grace menga haciyaza Libert yaje na ba Grace turi kumwe na Lionel turi kumwe na ba Abel turi kumwe Libert amaze kuza wamenga ati rero baramweye sasa angaya kwenye mtaenda mimi nipogona Libert Libert yavuga Libert tugerageze twibutsa abantu gato kugira ngo tumenye ukuri nigiki haraba induru Abel bose bari bafite ama project yabo umbere ahubwo numva ari amahoro niho cyo gituma navuziti barateye imbere bararuriye bisi bajana mu iterambere ariko ubuheruka twarabonye imyidogo kuri mugenzi wa Grace agutunga urutoke ati ntusubire unuma ko abafana banduka biboneka ko ari byo mwapfuye abusasa abaye ari uwabwira umuntu yatake ariko urungiye ku mucakara wiwe jewe ku mucakara ntibafite ngo umucakara wanjye niri mbere narakubwira ati genda ati turaho nyene beni jesi novuga ngo natumye abafana ngo gutuka umuntu ahubwo narababajwe cyane n'umuntu yatutse abafana banje akavuga ngo nibicucu akavuga ngo bararozwe hari umuntu yagize commentaire uko nyene ngo abafana nk'aba umukinyi wa filme acha yimenya nze kwitwa uko uri Ufise abantu batatu babiri bakuze bangaye bagukurikirana ukatuja muri commentaire ukishurana nabo bantu bagukurikirana deja wenyine uri korora bariko baravuga ko mutumvikana ko mwashwanye hari habaye iki my friend we na Fanny Libert Fanny ko twashwanye bose bakibaye mwe mwata kubibona kuri post yanditse ko ngo si maître la fakati ni filme uno munsi bariko baravuga yuko twisunze n'ama post Fanny ko gushaka kuruga guyo bavuga yuko igiye guhagarara ariko dusubira inyuma mu mufakazi ni filme yakunzwe cyane Libert mu mateka y'umufakazi ku bwanyu murabona ko muravuze umufakazi utawuriki naraye kubari ni titre ya carrière ni brand kuko kuko utazi twafa uramenya umupfakazi kandi wamenya umupfakazi ucumenya twafa muri carrière yawe wagiye uhura n'abantu benshi bagiye batandukanye mugabo bikagaragara kandi bikanaboneka yuko kuri Libert vyagiye bitandukanye muragumanyije umwanya munini bitandukanye hehe difference iri he ya Libert nabo bandi bantu mwa mwarakoranya aho ntigeze akora umupfakazi nk'uko menga ariko aragenda arimwo niko etiyajemo kwa kundi urumva abantu bavuga ngo yaraje bamushizemo ntigeze bikora nk'uko menga bamushizemo haragera n'igihe Libert akunda umupfakazi kunsumvye tunabize ko anashaka dufate nk'umuntu yovuga ngo Libert yaje sivyo cyangwa we ngo yararimwo ngo yaravyubatse man sinzi ko hari umuntu mu bantu bose bigeze ko bari muri team ya twafa yokora nk'ivyo nakoze ko muri film gushika aho we wakira man wakira guheba project wawe sivyo nsoro warayihevye nsoro ukayiheba ugaba izindi project man ugafata tike ukamanuka uje gukora movie Libert yaranse kubumvira nyene arakomeza araza n'ubundi barongera baragakora mu gati Fanny n'umurozi ajya abishitse kwimiti ntungi man gufana naroga Fanny ngararoga ariko Fanny wandogeve kazori kiganira kisubira ngo hajya ngo muri nyuma kubera imiti ngafise ngo mudadinga mubwira ngo ibintu ngo byose ngo muhindagurira mwazite mu kintu je ndakwitumye wo gushaka gutunza. Bonsoir mesdames, messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Tape Media. Checking your culture, kibaza na shusha muri industry ya Buja Flavor. Channel progress for this industry ya Buja Flavor. Yes, ndakubwira ati ndakora cyane, big up sana kuri support wo mutwereka kuri mikuru kumwe na Beni behind the camera CK professional. Tugeze ku 16 by'aba subscribe vraiment biradutera intege cyane kandi biradushimisha cyane. Wewe wese uzi ko wagize uruhara kugira ngo tugere aho tugeze bakubwira step by step aho tugeze vraiment tubikesha uri kuradukurikira kuno mwanya kandi tugakesha n'abandi bantu nza kuvuga mu nyuma kuri 16000 vraiment tugeze ko barifise mu ruhara runini cyane. That's why mvuga nti sinaje kuvyo nshoboye nzogerageza kubikora mu gushigikira cyane mu bikorwa byabo. Guess nakubwira ati ndagukura cyane ndazi nawe nkunda ndazi nawe mugira commentaire ikiganiro vraiment rukirenderanye igishika cyinshi cyane ndazi ufise ibibazo byinshi cyane urifuje ko baza
bano bakuru banje bano ba sister nubwo no mu brother wanje kumbure ni byinshi cyane baza kutubwira a propos ya filme yabo a propos ya projet yabo igize imisi iri kuri hit ariko amatwa dusumira nuko isa no kugeze kuri final isa no kugeze kuri fin byispecies byatubabaje naje ngangiranye ikiganiro no mabaro mwinshi nagaragaje no kwivuga muri briefing bambwira ati Beni twahejeje ariko byinshi baza kutubwira byinshi twitege réponse nziza kumbure baraza gutinya kamera hanyuma batubwira ati Beni twe twarwaguhenze muri briefing hariya kumbure izobandanya canke ntizobandanya baraza kutubwira byinshi kandi no kuvyerekeye bigize iminsi bivuga kuri FANNY na LIBERT nyene kuvyerekeye aho bigeze gukora na kera hanyuma harashika igihe kumbure ntibakicumvikana canke barumvikana we don't know wasanga ari base ntavyo tuzi yes turaza kwega byinshi na LIBERT hamwe na FANNY baraza kutubwira byinshi cyane barishi baravuze yuko bashwanye baraza kutubwira byinshi cyane kandi baraza kutubwira n'impamvu ijya fin bayihisemo kujya reka kumbure twawe umwanya baramutse ndazi mwana mu bakumbuye I know ndazi mwana mu bakumbuye kandi bavuga ati ino ndwi ni indwi y'umupfakazi akubwira ati ino week niko busy siko akubwira ni birthday my brother is learning kiti kinakuja reka dere kuri LIBERT bose nyaje ubwa mbere hereye kuri jewe kweli kipe uvuga ngo nero fam sense ko lady first nagenda hariya LIBERT cyo meze neza ndashimira Imana n'abantu bake cyane n'abantu bake cyane sirabimenyereye sinobaza ibibazo murazi impamvu LIBERT ashimira abantu bake cyane ushimira Imana ushimira n'abantu bake cyane mugamura bake cyane urimo ndimwo hey my brother ndabishimira cyane kandi vraiment nize nemerwa na LIBERT niteka kuri jewe brother same here bro umeze ute je ni bon vraiment gusa ndakumbuye sana yakwe it's a long time tutabona kora mufuko na achi bitudari ndagweri ni cash Fanny bite Fanny fresh biyaza eko malao yes tunakupana ikiganiro ukimaze Benisho nukuri kwima wavuze introduction makuru nukuri ndafise nuvuga ibibazo byinshi cyane kandi nzira ko bizogenda neza kandi ati ibibazo abantu bigize imisi bafise biri umusubira za guhera aza gutora réponse ibibazo byose mufise inyinshi zose muraza kwizura Fanny bite jemeze neza ndakomeye ndi mu kuvuka umbaza ibibazo byinshi kuko ndumubebe ndi mu kuvuka mu mwanya mama hava hamagara abantu apana mu mwanya mu misiri imbere ariko ubunya ariko arakekiranye skin no munsi canke kumenya no 19 sha November yewe sha bibiri byo imbere yewe bazanye byo kwiba abantu nukuri kwiba umuntu wewe wovuka gutubizi ngo yavutse kandi abizi sha bazanye kugira ngo tubahe amakado barayineguriye ay guheri ikaduri umvise Benisho LIBERT no combat room by'amakado wewe n'umubazi ibyo bazi gutera imigere nabiti none kadoni gusa umuntu azozana desordre de l'anniversaire yaza ko intervene icyo nakitse niyo komera ko biba nabi icyo wahisemo ko kiguha umunezero LIBERT nazo kigamba nizyo rega LIBERT urumva sinobura gutanga amakado ngo ndeke gutanga n'umutekano vraiment icyo nakitse gutoreka kugikora amakuru y'imisi rero mu malao amakuru y'imisi imeze neza tumaze iminsi mu kazi kenshi gatandukanye harimo Marta Partitu harimo guhereza umupfakazi harimo na série nshasha turiko turakora harimo na sororo tumaze igihe mu bintu byinshi yes kandi ari makuru none bafitiye nuko muri soro tugiye guhabwa ari ama surprise menshi muzobona ku bwanje ndavyiyumvamo ndabonekegwa ariko baraza kubiditubwira ntibave bisanga byabaye ibindi bintu mais entre temps dukora nakazi ni kandi amazi ameze neza cyane amazi y'akanovera Ufise stress sibyo none LIBERT yanyoye ugenge burasubira kuja kugira sibyo none LIBERT amazi umuntu wese akwiye kunywa imbere yo gukora ikintu cyose ayo onya nibaza kandi nayo bakoresha mu kubatiza abapari kuko kandi bakoresha make amazi y'agaciro ategereza kuba ari kandi yes kaburi umukunzi w'umupfakazi ja kuri boutique yari yose igwegereye uraronka kino kinyobwa ni kandi ibintu bimeze neza cyane kandi kazoza sibyo none gafari unyoye kandi ufise kazoza keza ugira amagara meza kandi nyene yes abakozi wa Step Media kabiri gatanu indwi nabyati
bakubwira ati imbere ya byose kwa dutangura amashimwe my brother my sister my family je ndabashimire cyane kwanza ukikwereka ndabashimire mwebwe gushika kuri no munsi tugeze ku 16 abantu ba mbere batagwa kudusapotinga n'abantu babiri n'amahasi ndabashimire cyane na mashimwe y'Imana wangu mashimwe y'Imana ko niba yaducishije kwingabirano nzo kugira ngo ivyo bikunde ingabirano twe twazihaye tico dukora no kuzikoresha gusa so amashimwe abe y'Imana yaduciyemo kabisa urumva rero byose bikorwa n'umukama sivyo nagafani sezka no urumva n'ingene babaje jewe maze nshira ko ni filime zinanzimba mfise 15k oya urumva bentisha kana gedari ntase we ntamzenye ndafise ufise 20 mbari 26 na biravye bya 15600 mwe mwatanguye cano yanyu aze mfise ibihumbi nka 12 ntungi 12000 oya ni kubera ko babenisha baguma bashira kuri iminsi yose byinshi bitandukanye ngo je nibaza kandi kindi nacu ni kubera kandi dukoresha abantu bagiye batandukanye mugabo abasanzwe bakunda nsoro no bakunda nsoro gusa bo actually ndabivuze muri logique burya ubaye uri nk'umuntu w'ikijuju wocugira ngo ngaranciye ko burya nta uca ku wundi ahubwo twese turaduzanya turafashanya kuduza nizo 12 zanje nizo 15 nawe zifise mu uruhara zozi wawe of course kuko hariho uko nakoze ibiganiro iwawe hari abandi bafana baje babona kuva muri Bujahid na ryari so it's your contribution ndanavyibuka ngo nshika ikiganiro ntaranaronka n'ababoni jana ntungi so ni niteka kabisa mfasha no munsi na jejo you never know ko kiriya gihe utamfasha naje nuko benshi utari kumfasha kiriya gihe naje wow urumva rero ko ari byo byiza fasha mugenzawe kuko ejo ntuzaho muzohure sije rega fani right now naragize bakwendagira ivyumviro byiza abantu barampanura ati Beni ifu ko create inzira yiwawe utegura inzira yiwawe hanyuma muri ya nzira yiwanje nagize amahigwe hari byo nagenda ndasiga ndatera nivyo byavuye mu musaruro ko ngiye sivyo none uno munsi nifuje kiganiro kuri Fanny ni gahunda gusa ati Beni ndi mu bikorwa rindira ariko wewe nagana no kwima fuko dupanga gahunda dukora kiganiro kiri soin na soin mugani wa LIBERT kuko ba ukagenda unari unanyoye nukuri kwimana voilà tiwa ndi mu muryango wagutse muri twafa byose bimeze neza ngo usike ikigori ya gitambe kukijya gira nari karandi ufire Yes, ndazi yuko mbeshi bunyotewe cyane ibibazo nabwiye muri introduction nza gutangurira kumbaza ariko entre temps LIBERT yama je kubganje nobaza wewe byinshi ariko nafanya onye ndaza kubimubaza duhere ku mupfakazi ni filme uno munsi bariko baravuga yuko twisunze n'amapost Fanny ko gushaka kuvuga ngo yavuga yuko igiye guhagarara ariko dusubira inyuma mu mupfakazi ni filme yakunzwe cyane LIBERT mu mateka y'umupfakazi kubganyu murabona ko muravuze umupfakazi utawuriki naraye kubari ni titre ya carrière ni titre ya carrière kuri wanashaka mboni vugire ku giti cy'wanje ni titre ya carrière kubera ko niyo filme novuga ngo abantu benshi bambonyemwo babonyemo talent yanje niba ndanayifise nyene niko bambarira urabiyumva ni filme de titre kujya uzi nka Leonardo DiCaprio uca mu Titanic kandi yakinye n'izindi nyinshi ariko Titanic igumari titre profile yiwe umupfakazi rero ni filme ya profile kuri jewe muri carrière ya cinema kabisa Fanny munavuze umupfakazi utawuriki umupfakazi ni brand kuko kuko utazi twafa uramenya umupfakazi kandi wamenya umupfakazi ucumenya twafa kandi twafa ati ko ari brand yanje rero umupfakazi ni brand kabisa ati rero umuntu atahure yuko avuze umupfakazi directement tubonemo image ya Fanny kuko erega n'ubu hari abantu benshi zumva bamagaye ngo umupfakazi urumva deja byarabaye iye byabaye izina rero hari imvugo nyene rimwe hari ikintu giko gukora ugasanga usa naco nk'utuvuze independence twumva izina ry'umuntu ucumva ruri wa gasore ugwigo gasore cyo tutakuba wanda nakuba
rest in peace again ucuhita wumva independence automatique ukivuga independence wumva ivyo bintu bibiri nico gituma rero ukivuga umupfakazi wa wumvise Fanny Lavine kabisa ni film ifise amateka menshi cyane tutangurira nga kuri saison ya mbere episode ya mbere twagera kuri saison ya kane episode ya 10 tugezeko ariyo final twovuga amateka menshi cyane ariko dusubira inyuma gato ikibazo ngera nterekeza kuri Fanny abantu twagiye tubona kuri episode ya mbere saison ya mbere sabo tuguma tubona gushika kuri saison ya nyuma ya kane ya byagiye biterwa n'iki gafane ko byagiye biterwa no mu buzima busanzwe urabizi ko wimuka bo mwabana se mu bandanya mubana icambere byavuye ukuntu story yari yanditse eko nabaza ko ari ico hanini byavuye ku kuntu story yari yanditse nico ituma bamwe batarimo abandi bakaza abandi bashasha uko gese bivana no kuntu story yari yanditse niyo mpamvu abakinyi bagenda bahindagurika eko kandi no mu buzima busanzwe ni ibintu bisanzwe aho twahora tubona hariya uko ntituri kumwe kandi ubuzima bwanje burabandanya hari ubuzima nayo mbaye mwariye mwanga burabandanya bari ntituri kumwe turi kumwe n'abandi kabisa gese ni kibazo ncerifuza kwaza Libert kubgawe umaze kuronka ubutumwa bwo kuja mu mupfakazi like ukabona yuko umukwiye gukora ikintu kimwe kumwe na Fanny like nko babitubwiye ati ni ikintu dukwiye gukora ikintu kimwe bivanye n'ivyumviro Fanny akakwivuga ati Fanny shaka dukorana kino akakubwira ati shaka dukorana kino like kino kunze kuvuga kino gistaff iyo terme ikanisha urumva ico kibor like your deal your thing no wavyakire gute Libert actually umupfakazi sinigeze mpamagagwa ahubwo je ubwanjye waragize umuhamagara nagize participation muri creation y'iki nukuvuga naco gituma buriya hariho n'abantu bashobora kuza akavuga ngo Libert ngo yaje ntabwo nigeze nzi twa creating ibintu rero naco gituma ubusazi twahuje ubusazi tubushira hamwe buva nk'umupfakazi kandi namankunda kubivuga man n'umuntu aziyitirira ngo umupfakazi arayize azeyame ntuzi ingene umupfakazi yaje yapfuye muri esheke zibiri twakoze project zibiri zipfa turayiheba noneho tuza kuyivyura tuyikura muri morgue tuyishira tuyigira umupfakazi no munsi nabaje kuyikinamwe mu nyuma ntibari bazi iyo struggle ya jivo muga today hari abiyorohereza bakavuga ngo Libert ngo yaje no I never came I created together with Fanny nico gituma rero ndagihuze nico kintu kuvuga ngo hari abari bahari nabandi batagihari uretse ko script ari kumeze ariko Jess nigera njana n'umuntu tutagiye hamwe umuntu mutagiye hamwe aca gucereza wowe uzi ko uza gukora ibirometero 5 nawe yifite ikirometero kimwe akubwira ngo twigire pole ntari kandi uzi ko uri ku birometero 5 ico gihe rero uriruka ukabanguka nico gituma rero uretse ko story yari imeze uko hari n'abandi bantu twaba turi kumwe mu by'ukuri tutagiye hamwe bikaba ngombwa ko meme n'igihugu la politique y'igihugu c'est comme ça nico gituma ubushobo hari nico gituma mpimbazi hari kugira ngo abantu badahuje ivyiyumviro vy'iterambere n'abandi babashire ku ruhande abakomezanyije bagende nico gituma rero harabayemwo impamvu nyinshi story of course ariko ntitwokwirengagiza ko habayemwo na quelques éléments qui nous ont montré que tudahuje ivyumviro cyangwa tudahuje aho turiko turaja bikaba byiza ko mwe nabo bantu tutabahunga ariko tutojana kuko tutagiye hamwe yes ni kibazo ncanifuza kubaza Fanny muri career yawe wagihura n'abantu benshi bagiye batandukanye mugabo bikagaragara kandi bikanaboneka yuko kuri Libert vyagiye bitandukanye muragumanyije umwanya munini bitandukanye hehe difference iri he ya Libert nabo bandi bantu baba mwarakoranye aho tandukanye hari nuko Libert ivyo twakoranye twego tuvuga umupfakazi ya yekoze nkuko ari yiwe ntigeze akora umupfakazi nkuko menga ariko aragenda arimwo niko etiyajemo kwa kundi urumva abantu bavuga ngo yaraje bamushizemo ntigeze abikora nkuko menga bamushizemo haragera n'igihe Libert akunda umupfakazi kunsumvye je ngumva menga ndabishumenga no yeba mugabo wakakombata magatu kabandanye donc yabikoze nkuko ari ivyiwe nyene ntigeze abikora nk'umuntu yahamagawe nyine wa undi nyine
nyene nico gituma twakomezanije gushika uyu munsi bivuga ati rero bajya abandi bakora nk'abaje bahamagawe nka invitation tuvuge ngo navutse bajya abandi navutse let me tell you something tunabize ko anashaka dufate nk'umuntu yovuga ngo LIBERT yaje sivyo cyangwa we ngo yararimwo ngo yaravyubatse man sinzi ko hari umuntu mu bantu bose bigeze ko bari muri team ya 3 yokora nk'ivyo nakoze kuri film gushika aho we wakira man wakira guheba project wawe sivyo nsoro warayihevye nsoro ukayiheba ugaba izindi project man ugafata tike ukamanuka uje gukora movie ukayifilma ukayactingamwo ukayeditinga ukagwana n'itangazamakuru no kuyibrandinga n'ama obstacle yose man nawe wibaze niba wibaza ngo wari kubishobora wibaze ko ibintu wari kubishobora nico gituma rero yari karavuga ibintu nabikoze nk'ivyanje umupfakazi ntabwo ari ya FANNY kuri jewe of course ni project ya FANNY ndavyemera ariko iyo tugeze kuri tele ntabwo ibikiri yiwe yabaye yanje already kabisa yes bakavuga bati canke abantu bakiyumvira bati FANNY kuva waboneye LIBERT yavuze ati bujyanye ndabonye dushaka gukorana ndabonye duhuje ivyumviro abandi twara dukorana cyane kumbure twari close bikadushire ku ruhande kandi mbandanye n'undi ndabona umenga nibazo nshikana ku indi step chain of progress livyo FANNY 257 kabiri gatanu inzu ya urumva LIBERT kuva mubonanye na LIBERT abandi bacushira ku ruhande nta muntu numwe ningeze nshira ku ruhande ariko gusa ni kwa kundi ushobora kuba kumwe n'umuntu sinzi ko nabyita gufuha andi umumama iyo yabyaye umwana akurikiwe arafuha sana kuko onye abari close cyane no mu bebe LIBERT ukuntu twahuye dusanga turahuje vision turahuje iki bica bisabe ko tuguma turi hafi na hafi rero nkeka bamwe baca bibaza ati ndiko ndabinyora iki ama ya kabisa ngendo ni navyerega je namanibaza mu myemerere mike yanje mfise kuvyimana je namanibaza ko Imana itazoducira urubanza ahubwo ubwa uzomenya aho kuriye ko buri we make decisions mu buzima dufata imyanzuro kandi hari n'imyanzuro idushira ahantu nenda goya karorero nk'ubu nka son excellence yo duhamagaye uvuga nti abanyamakuru n'abakinyi ba filime mwese abantu kwanza pana atarobanuye abantu bari ngaho mwese ndabakeneye ku kirimba ngiyi imiduga ndayiparitse ngaho hari Probox hari Yas hari Quaster hari V8 hari Prado hari iki wowe kuririye je nkunda V8 ukunda V8 ya niyo waje kurira V8 ni nakuri hari na Hama noje Hama urumvira hejuru no savuga sike ifatira kibazo hari ibintu icyo nshatse kuvuga izo modoka zose ubona ko zitandukanye zogira abantu bazigendamo kandi uwo kwinjiramo wese ntibaba bamubwiye ngo weje ahari wowe urira ukavuga ati ni Probox jewe ni kata igire muri Rix kandi inyuma muri Rix kandi inyuma bitewe n'urugero rwa uri judginga cyo gituma rero ni ibintu hari abantu bijudginze baravuga nti jewe nkwiye kuba ndi hano atanu umurungitseyo fana tabigize mu ruhara naye ntabigize mu ruhara kandi niko bimeze ubuzima twese abo twipfuje kuba tuko turakorana sibo bose nitiko turakorana ariko umuntu akorana time iraguha impamvu yo gukorana n'umuntu yo guhura n'umuntu mugakora ibintu muri domaine runaka bitaburije ko usanga mfise n'abandi bantu dukorana ibindi bintu bitari cinema fana tarimo nawe fana kafise ibindi bintu akora bitari cinema nanje ntarimo bitegwa n'ico abantu bahuriyeko kabisa yes kubwanje ndiko ndabiko bigenda neza cyane nyinshi tuko turagerageza kuzironka baragerageza kudusigurira kumbure iyo umuntu mutari kumuraganira kumbure biba bigoye yuko gutahura ukuri kwari kwa nawo kuri aho kugahagaze neza ari ukundi ruhande LIBERT bakavuga canke bikagaragara ko LIBERT yaje guteranya FANNY n'abagenzi basanzwe bakorana ubwa mbere FANNY nakigaragara ama filme y'abandi kujya wabitubwiye kubateranya no kuvuga ngo LIBERT yaraje arabwira aba bantu ngo umviriza rero FANNY na ntuzosubire gukorana sibyo cyangwa akababwira ati FANNY kuno aho par contre hari abagiye LIBERT ko agenda umuntu mu aragiye LIBERT kuri umuntu avuga ko tunakorana na LIBERT ati ujya mu
mukazokurana baramubwira amateka yanje mabi amwe yadanje aho ni naho abonye kino gihanda bamara bazovuga uno munsi je ndumva imana areke munaba yicecekeye kicecekeye noneho aba wibaza ngo bari kumwe aba wibaza ngo bari connected mawe kuko abantu bo biroroshe ko bari connected ifoto gusira hagije kuvuga ko abantu bakundana bari close ngo biboneye abantu yone ifoto baca babona ibintu birimo kandi batabiraba baca bajudgingana kuri none se umuntu yoba gukunda gute ariko afata umuntu mugiye kuba je nkitangura kuja in touch with Fanny ugira ko nani ugiye go profite ujya profita abantu ujya go profise rindira Fanny kara kurondera ko kumukorera amafilme muce muheza tata abo babandi abandi bakubwira ngo natumye bangana na Fanny mune bo bambwira ibi bya Fanny all day tutaranatangura n'igikorwa na kimwe gukorana n'ikintu na kimwe uze witondo rya Fanny reka muzi ujya tata noneho nza kubugwana rubi nanka kubyumva ndababera umwana mu biba bifuro gihize kuko jewe ijambo ryose umubwiye ridafise fact evidence naho coba arico je sindagiye umwana kukubera ko ndarindira nkaronka preuve iki wawe wiboneye n'amasuku ya nkaronka preuve rero no umupfakazi ni academy ni ibintu byose twagiye dukora urabona Beni aho hose LIBERT yaranse kumvira nyene arakomeza araza n'ubundi barongera barakakora mu gati Fanny n'umurozi agera gushitse kwimiti ntungi man gufana na roga Fanny ngararoga ariko Fanny wandogeze kazori kiganiro na Christmas ngo hajya ngo muri nyuma kubera imiti ngafise ngo mudadinga mubwira ngo ibintu ngo byose ngo muhindagurira mwazite mukintu je ndakwitumye wo kushaka utunza baba ni nyene bajya mu ngira najora nyitumye nari ngo bishibiganira no ofete bakinyi ikarata iranka baje bakini yindi babo babanje gukina ikarata y'ikuntu jewe ntakorana na Fanny sivyo mu kumcavuza Fanny no baza gusanga bariko barabarira ari impermeable bimanda inja ko baca batangura bavuga ati wowe twashatse guca hari aho ngo byangereka rero tuze direct niwe ubiteye kabisa uno munsi cyangwa icyo gihe banarumva bavuga ngo ibintu bya guco man je rero azi ko ntemera n'ivyo biboro bya byiki kubera ko filme turiko turayikosora mbamari ubu mudadi ntaba hari n'uwo mupfumu ntawe ndabona iyo ndiko editing iyo turiko turashooting ni plans iva mu mutwe ni acting iva ngaho ama correction menshi ama repetition menshi umuruho mwinshi n'ubwonko bwinshi dushiramo kugira ngo turabe iki kintu coza kiri exclusive noneho cyapasa ngaha ngimiti Gezi wakuze step page kuri gatanu indwi nakubwira ati ikiganiro vraiment n'abantu benshi bari batiteze kubganje ndanaryowe like nukuntu muko murampa bijya abantu bari bakwiye kumviriza abantu bakwiye kumenya kuri kuko bakubwira bati iyo umuntu yasiguriwe n'umuntu nyene nyamuntu biraba biba byoroshe cyane nyene byo yankuko Fanny bivuze biba byoroshe cyane ko amenya ukuri yes Fanny Lavine turakubona neza kuko je ngitangura kubona neza na neza wari wenyene uri kumwe na Riva ukora agafilme gato ikiminota 4 uri amahasa abiri turakuza mu nyuma turakubona wari kumwe na Abel mu nyuma turakubona wari kumwe na Lionel na Grace mu nyuma après Lionel na Grace menga hachaza LIBERT ya jana ba Grace turi kumwe na Lionel turi kumwe na Abel turi kumwe LIBERT amaze kuza wamenga ati rero baramuheye sasa angara kwenye mtaenda mimi nilipomona LIBERT nikimwe LIBERT yavuga LIBERT tugerageze twibutsa abantu gato kugira ngo tumenye ukuri nigiki haraba induru haba iki nibiki byagenze gute reka nkubwire se abo bantu bose bari mu tugende kuko sumukinyo wese wa filme ntituri muri kategori zimwe niba ari abo bandi bari kumwe wenda ushobora gusanga yari ari kumwe n'abantu bafise amahera bafise umubiri n'ubwonko muga muri abo bantu usanga ata muntu w'umukreateur yari arimo about film yes
kuko man no ufise abakinyi 11 bose araba defenseur wo bakinisha oya ntivyakunda urifuza abatsinda team bigizwe n'abantu bari different batandukanye mu ipoto defense mediane na attaque bagukubisa abakeperi 11 bose tijamwe ivyo machini kunda maybe abo bantu ushobora gusanga benshi bari muri kotimwe ya acting gusa ariko habura creation muri creation nta peut-être nta bari bahari abataka peut-être muri technique nta bari bahari uretse ko twanka no kwiga ugasanga umenga turabizi kandi tutabizi nagira mvuge nta n'ubumenyi bwari buhari bwimbitse uretse ko umuntu yavutse abikora yabona abantu babikora akabikora mugabo mu byukuri atafise formation muri carrière ibyo byose rero nk'umuntu azubwenge nka Fanny ntiyari kwemera gukinisha abagardien gusa match cyangwa akinisha aba defenseur match byasaba yuko hazamwo abandi bantu kuyandi ma post naco gituma nabo bantu ntibahise bavamo uya barakomeje bari kumwe n'ubu baracari kumwe baruriye bis barateye imbere kuko nabo bafise ama projet ya bose ngira ngo abantu benshi bakoranye muri abo bantu mwagi muvuga Grace Lionel Abebo se bafite ama project yabo umbere ahubwo numva aramahoro niyo cyo gituma nabiti barateye imbere baja mu bararuriye bisi bajana mu iterambere ariko ubuheruka twarabonye imyidogo kuri mugenzi wa Grace agutunga urutoke ati ntusubire unuma ko abafana banduka biboneka ko ari byo mwapfuye akusasa jewe abafana ntibama banyidogera ngo sindabishura message none gute ntabishura message mbwa nkaba ubutumwa tigenda mutuke naka ati rero Fanny ntabyigeze ababwira abafana nta naho byoje nta mufana je tuganira amajambo ashika kuri 10 kabisa nibite na mahoro murakomeye yego turabakunda murakoze aya atatu nesema none kubwira ngo genda mutuke naka ibyo bintu bihera he cyangwa none nabo ntibabisaba abafana none abafana bagwane ku bafana rero oya ibe twebwe muga kuri siguro Fanny atanze umenga ihakwa kumvikana gato muga kuri ruhande Fanny na groupe y'abafana Ufise kumbura kwandika message imwe gacobwira ati attaquer le méchant groupe y'abafana irimwo nkonda ni zitatu simwe ndashobora kumara nuko zintanditseyo na bonjour ego abaye ari uwabwira umuntu yatake ariko urungiye kumucakara wiwe jeyo kumucakara ni bafite ngo umucakara waje niri mbere narakubwiye ati genda ati ariko urungiko w'imigere uwe mu mucakara we yakwifatiye ariko kurinda kurungika abafana hariyo abacakara ahubwo turaho nyene Beni jisi novuga ngo natumye abafana ngo gutuka umuntu ahubwo narababajwe cyane n'umuntu yatutse abafana banje akavuga ngo nibicucu akavuga ngo bararozwe hari umuntu yagize commentaire uko nyene ngo abafana nk'aba umukinyi wa filme aca yimenya ngo abafana ngo bararozwe ngo umenga bamukunda ngo nk'ikiro ivyo ni ibintu urumuntu w'umustar byo kwandika muri commentaire none umaze kwitwa okay reka simuga ngo ndumustar umaze kwitwa uko uri Ufise abantu batatu babiri bakuze bangaye bagukurikirana ukaja muri commentaire ukishurana n'abo bantu bagukurikirana deje wenyine uri ku uri korora rero kuja ngo ugatuka abafana ngo abafana bararozwe ngo nibirofa ngo abafana ngo namutonda bango ndakivyo mbwira birefu sana gute bacha bavuga ngo ni jeyo no je nkunda gutanga ingero ziri easy none iyo ugiye mu kirimba hari president ni wakubuza kwinjirayo hari abantu bajijwe kuraba babinjira n'abantu ntabwo bari we yaba bari no ni kuvuga iki nubwo protocol iribwiriza no ngo twebwe twigisha abantu no uzutinya umuntu mana afise abafana ari ntataramenye ingufu z'abafana ntibaziyiza waruzi neza yuko nk'ubunya nk'umuntu urara nka Lionel Messi nk'uwo mwica waruzi ko na police atariyo yo muhiga entre temps uvuze ko cy'abafana ari exemple ncanibuka burya kuba umustar kurundi ruhande ni arme ikomeye cyane nico gituma na gouvernement iba ikwiye kwiyegereza abastar kuko ufise abantu benshi cyane bakuyoboka abantu uvuze heni Beni Bay l'exemple typique yari coupe du monde ya fois passé yari interview yari mu conférence de presse bariko bara hostinga Cristiano Ronaldo urumva hariho brand ya Coca-Cola n'amazi iki yakoze akantu ka 2 secondes gusa ni example niko ndibutsa abantu inguvu umustar abafise ku bafana urumva yafashe rya Coca-Cola
ayishira ku ruhande gusa acafata ayishira ku ruhande acazana ashiraho amazi vyatumye Coca-Cola itakaza amamiliyardi n'amamiliyardi y'amafaranga. Imagine kubera ako kantu gusa Cristiano yagize. None se abo bantu ni Cristiano yababwiye ngo ni mureke. Oya ako kantu gusa Cristiano yagize kuri Coca-Cola hajya kuri table ayegeza ku ruhande acazana amazi ayishira hajya ashira imbere. Nubwa mbere wumva ko hari umuntu yiyahuye kubera football. Umufana asanzwe akiyahura kubera timu yatsinzwe. Birabaho. Nico gituma rero twebwe ninaco gituma jewe namubwira umufana no kumwubaha kuruta nuko mbona ashaka uniyubaha kuko wowe hari ibintu uba wamushizemo de façon indirecte uko araba filme nziza uko umwigisha niko umwigisha wiwe umuntu musanga muri mu rukundo ni naco gituma kandi utabizi ugasanga umuntu yirwa arakuvuga muri quartier utanabizi no kuvuga ngo umuntu yovuga nabi jewe uwo ntirirwa aranabaza bazona biyica burya nk'umunsi umwe waje nko muri quartier nk'ahantu bankunda ukaza ngo wapi ngo LIBERT fake bazogukubita ingumu n'akazikawe bazokwaka ntuzuvuge ngo ni LIBERT je nuko yari ugeze umufana yengeze kunyandikira kiye nyine bashushe kujye kumana ngo je ko murushe ko ndamugonge nti mana yisitije ndakwigize iyo shenda shire kuwe cyenda namwishura naye no kumwishura wande equipe nationale gija muri kan inama mu rugamba gize tanya abantu tubusa oya baraduhonze clear rero kubera ko sinovuga ngo ni patriotisme harimo no gufana twakinye match ya mbere turatsindwa inda turatsindwa ijya ya nyuma rero twazinze nayo ndiko ndashootinga scene yo ujya mu muco w'umwijima umuco w'umwijima filme ya mbere iba nasinze ukuntu tap badukubise igitego ndavuga ati man wapi kabisa twananiwe nabonye abantu bose bahindukiye nkuko we ngurinde ganakiye nibi uriruka abafana b'intabo bari abakinyi bariko barakina sibo batumye abantu baza kunshwanya uwo muntu nawe afise ubwenge bugereranye yagiye kuvuga ngo gufana yatumye n'ubwenge bugereranye je ndavyita ko ubwenge bugereranye ni bicuju rero uraza ngafana tubarusha ubwenge wapi abafana one bazi ubwenge yaje amafana bacu ari nk'aba docteur aba professeur abaki aba engineer we ntuvuga rero ngo wowe ngo fane ngo watumye umuntu barazi ico gukora hama Libert nawe Grace akagaruka avuga ati Libert wewe waje mu vyuzuye wewe ntuzi ukuntu byatanguye umupfakazi wewe waje mu nyuma c'est pas 3 fois ntuzi ukuntu yubatswe nawe ntavye ukuntu 3 fois yubatswe fresh kiroroshe ese ubundi nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi niwe yazanye independence ubu rero aveho kuko yaje ntazingene byatanguye nahave ubu ntakenewe haze ababitanguye siko bimeze bajya hari aho bagejeje hariyo naho nanje naciye nkontribuwako ni nkuko nawe nyene tuwafani baza kuri tabuye mu mutwe we icyo kintu tuwafana we yarakibwiwe araronka invitation un jour nijo gituma jewe hakonda kuvuga nabi no kwicecekera ejo n'ikindi kintu mvuge ko ico kuvuga ngo naje hama ngo sinzi ngene ibintu byubatswe uko biri kose utigirishije ibyo nakoze ntavyo bari gushobora ivyo wakoze ntavyo ari gushobora wapi kuki kubera ikiriba nari kubariye Imana jiwe mari joro ryose ndi ku mashini ntasinziriye nkuno munsi sindanaryama ati wowe ntibaryama bo baryamye man bariko baranirotera fresh cyangwa bari kumwe n'abashiri bawo bari whatever man jewe nkuno munsi ndiko nakubiza kuri nguyu fani nubwo no kwereka saa 10 nari nkikanura video yanse kuba upload uno munsi wabonye ko yanatebye kujako nari nkanura editing nayitanguye hirya yejo nukuvuga ngo kuva kwa gatandatu gushika kwa mbere sindaryama amasahane uravyumva aho ntitwavuze kuri tournage ntitwavuze kuri creation kwanza creation we urinde ofete ari abantu ari kuntu hano abastari abakinyi ba filme babazungagiza ngo we ngo ikorera ivyawe man ushobora kubura umukinyi mwiza muri filme ya Fanny ariko utari umwanditsi mwiza ushobora gukora filme zawe cyangwa utari director mwiza nkukaza ukabwira muco ngo
ngo nawe ngo niwigirire iby'iwawe hariho ibindi bintu biri ndani creation nibaza ko atigeze uwo muntu akontribute muri creation ntazi na creation icari cyo baido kabisa uwo mubaza synopsis ukamubaza pitch ukakubwira ngo ntana kimenzi so my dear friend ibyo nakoze ntavyo ari gushobora kabisa guys bakunze wa step media kabiri gatanu indwi tunacaendelea tunacabandanye ni step by step ni minsi ni trandeze sike jari ya produce kiganiro imashini mwereka masa imisi 10 ningahe sike cha no sike wewe sha imvune zacu razizi turaproduce mani tukanatora gasonga bugari tukuma turaba nyuma y'isaha jako kamwe yabwerese imisi 3 upload hanyuma ngomwe ariko ntaco libera kugira ati nta ushimwa na bose je kurwana ndi novuga ariko ku rundi ruhande abantu bari bakwiye kumvikana fani ntawe bafise aho mwavanye kure libera ni bavuga ngo aho bavanye kure ni sindabumva libera ahanini bavuga fani aho bavanye kure benshi ntabaraba ntabibuka niyo bamwituye ntabafasha fani niyo baguhamagaye mu mafilme mugire collaboration c'est pas kumbere baragwana amafaranga muze mukorane kujya uvuga ati je ujya nakazi n'amafaranga unanipatinisha kwa brand like kumbure ntibikunda kuri fana kugira ati harantu ngera mwebwe muracari hasi bagaca kugira ati aho ugeze twebwe turafise mu ruhara twahabushikanya Beni ngabo bantu bose nabivyo barabivuze Imana ibabarire nta muntu numwe arandondera ngo dukorane iki gikorwa urumva ngo tugiye dukore nta numwe kwanza hariho n'igihe nigira kuvuga ngo filime y'abandi bantu ko twirwa turakorana n'abandi bantu bataranamenyekana bataranagira iki twokwanga gukorana nabo gute ni kibazo rero already Marta twakoze part 1 duheruka gukorana part 2 mission hard mission ni twayikoze za Anita zose zarakozwe sivyo na movie twagiye tujamo za divorce zose zarakozwe twebwe man ahubwo baze bitwaze ibindi nivyo vrem ndibuka nikebi kitangura baravuze ngo dushaka inama turakora inama turi bane wewe Libert Grace Jamatina wewe na Libert nande nabe jewe na Fanny n'abandi babiri twari muri 3 fa turagira iyo nama tugize iyo nama ibintu tubaye nk'impanuro nk'uko twe twumva vision yacu dufise twagiye tubona ku mastati bandika ngo ngo tuvuga ngo yugirike ngo akatubwira ibindi kumbe twebwe twabwiye uko twumva twakora kugira twese dutera imbere ikindi ariko bo baca babishira muri sanse yabo babishira kuri stati bidoga okay ariko nta rero ikizima baje bimwe mu byo twavuze barabikora no munsi ubu namwe muri iyi foto ugaza umuntu umwayimana baraja muri studio baraparika baraparika ya bitatu baracifotoresha telefone ico gere mwari mwakaze conseil gute kugira abantu twese tubaze okay reka tuvuge example imwe kubera Liberty yamaze kwivuga Liberty kandi sivyo twaravuze mu kintu cyo kusohora foto nziza y'umuntu w'umustar sorry ifoto nyine yayindi n'umuntu atakuze avuga ati ndakeneye kumubona uninde iki muri ifoto ya telefone yanje iri ya technology nta n'uyiraba nta n'uvuga ngo uri umustar hewe cyabashira ku mastati ngo turaparika ngo numbaze ngo dushaka ibintu nta nivyo nza nibuka nk'ubu niho nibutse dukeye nyene okay none Fanny twe tworoka umwanya gute wo kuraba ibintu bidafise umumaro rero ngo akarori amafaranga ari hanze ikaraturondera tuje kuraba mastati yayo ibaza urana n'ibintu by'amastati jewe n'abantu babindugikira sinanabisoma n'ababwira ngo hari nk'ibyo bigoro numvise ngo byuko ngo ndumucakara nararyohewe sha bakwe ngo umucakara urazi umucakara yimerereye neza umucakara ameze fresh yambara fresh umucakara urazi nk'umuntu waye kuri kurumbi uri waka nk'inzu ya gacuzira mu boss nyene yiciriye bugufi kazira umuyeda arakubwiye ntwesha egerayo urashobora kuza ngati ko turakora akazi we bahariye we mukwe kutwicara amubwira ati sorry sa yayirangiza akaba ari we aca yibamo sivyo urumva gahunda ni kuvuga twebwe
nkuko je namuranze je umuntu ndamubwira ukuri ibi bintu bikora guca mwebwe mwabikoze igihe kinini ariko ntimuraja ku ishuri ryo kumenya ibintu ingene bikorwa muri twa gusa ngo muri ko mukina amafilme ariko bijana n'ikintu citwa kwidandaza cyo tumubona kandi iri ngahe imbere yawe kabisa brand ni ya cyane babyita kwidandaza mu hari abantu bazi ngo filme ngo YouTube ngizoma amafaranga aba YouTuber muronka ngahe ko vraiment wapikwe Okay, iyo dosiye rero tuyisozere numva je ikintu no bahanura gusa kuri iyo dosiye jamene dukeneye ababosi batwizere dukeneye kurondera amafaranga bidaciye kuri YouTube nkuko muvyibaza ari ubundi buryo ariko nta mubosi azokwizera yumva mukanwa ko havayo amajambo y'uburofa kuko ndavuga ati ninagushira muri company yanje company uzogenda isambu naho nyene Fanny like birazi ibiganiro dukora bikurikirana n'abantu benshi nkuko Libert yavuze abaintellectuel abaganga abantu la diaspora ibintu byacu ntibikurikirwa ntibikurikirwa n'abajya gusaba ngo big up abantu batwara indege last time ndaguciremwo nandi kuri vola tuhagaze kuri feruje undi mugabo ari hajyanya umuntu zenya kare ryari mwe byana n'abace ko ndakubitira ko Clarkson mwigize mu nyumva ngira no munsi nyene mwibaraba nico rero kuri vola buye wari kuri vola je nyene mba ndi kuvura buye imodoka itari yawe iraryoha cyane kuri uri mucakara abandodesheje si no yari umuntu sinzi ko yari umukomiseri bajya bafise ajya entrete ugerageza inyibutsa sinzi ko Libert no murega kabandanya cyane byogenda gute amuga bandanya uvuze ivy'umuduga kwera Fanny yararonse umuduga ari kumwe n'abagenzi we hanyuma acarabigeza hariya umuduga waje muri yo like wewe umaze kuronka umuduga ucubegeza hariya abagenzi aho baraza kunyishura hanyuma Libert abandanya umugabo mbona afise kijya kimotorora akarishura bya biro by'amatango nini ngize guca mbona arandavye ngo we ngeje warisha umuntu ndapfuye ndakesire ngo warisha umuntu ngijya nko ndayikeneye dungi mbanza ndagira ubwoba ngushangura kina neza mu mpaka jeje bigeze ko babukogere kuri airport bibona abantu benshi kuri airport yabandagira ikiganiro umuririmbyi kazi yaragiye hanze ngero mu kiganiro mu police cyo kumfata siki yaravyibuka ndagize ubwoba anyegere gusa afise like n'ikigwanyisho nk'ivyo umuntu yambaye teni yubase like twese twubaza utiya ivyo uri muri biki ubona nyine umuntu anyegera bazi zabona ntabwo kugenda bigize zabona ndamukije naho si Beni like cyane n'ikiganiro yigize kubona abantu baruguru ncavuga ati mutima urasuye mu nda tubwabo bya bintu dukora nibirabwa n'abantu bakigwa nibirabwa n'abantu bakigwa nibirabwa n'abajya abantu bakubwira big up ari umuvyeyi yigeze guduha impanuro general Beas ngo bagira tubari ati muze mwirinde ziga big up sana ntizize zibasamaze murakeneye abafana naho boba bake mugabo bakamara turavuga ati rero nutamenya kubungabunga ibiva muri we akanwa kiwawe nutamenya kwerekana yuko uri nk'uje muri kandi reka ndagutera inkuru bose wa kandi yeregeze kumbwira ngo naho ngo ndakugize brand ambassador ngo urafise defo urakunda gutwenga sana gutwenga urumva ivyo nturese ndabikeneye mu kazi akazi no gutwenga ntaho bihuriye urumva rero akazi no kuvuga nabi bihuriye he ubona ubusingabana no kuvuga nabi ni nazo kwizera ngo ikindi nazogwa mu branding ibintu by'umugana nta muntu azo kwizera niyo mpamvu arose umuduga abandi bagenza ucubegeza hari yari diri ya mwese ucura yijya amawe ucubegeza hari yari diri ya twese mani bariresha urumva iyo diri y'umuduga bavuga uribuka ko umuntu yigera gushaka kungura cheno umuntu yashaka kungura cheno urumva ambarira ati urumva ngo cheno ndavuga je cheno nkayigurisha uramu umuduga uvara aya mafaranga urumva hama tuzokora ndababwira nkuko ari abagenzi banje nyine ndabibahanuza teko mugabo kumbe wa muntu yari mu escrow yakarambesha ariko rero nanje bugikira namaze gucisha nkagishaka n'umutima wanje wose asejuru manga ndakiroza hama imana irahezekira ibikorwa hirya no hino ndakora hama ndaronka umuduga ndawugura ariko bacako bavuga ni wa wundi wa muduga ni ya diri nuku diri sham kandi none nari kuba ariyo nyine ntiyari cyo nayo wanje nari ngurishije none ntacyo byari bitwaye none cyane warayigurishije umuyikora
ntayo nagurishije cyane kandi yari mwesco Cyangwa yari ibiciro oya je ndiko ndakorageza kwinjira muri mind y'umuntu yatekereje cyangwa yiyumviriye ko cyangwa wayigurishije ese ikintu rakigurisha ugacugu inzu urayigurisha ugacugu yibamo cyangwa yaragurishije yindi akoresha n'inshaka opu shashite gendera we product zo kuva muri siningeze jewe sindigamindura cyane zose ziriko dukore nta bintu biza ndibuka ko ndi umwe mu bantu bambwiye nti Fanny ntunatekereze kugurisha channel ya ntunabitekereze ntunavyiyumvire kuko man home is home burya gukorera umuntu n'ikindi kintu nico gituma iyo utaraba independent burya ntuburakura no nukuvuga ngo rero ivyo hari hama illusion hari n'abantu bashaka gutera ibere vyihuse byoroshe kandi ariko ku rundi ruhande Libert hari ibintu abafana batari bakwiye kuza baramenya voilà hari ibintu abafana bataba bakwiye kumenya ariko stili bamenye ivy'ababivuze jivyanje ntavyo muzi byari nako ndasoma ama commentaire bariko abafana je ndi ku ruhande rw'abafana ku rundi ruhande abafana bagatumwikoma kuri twebwe abamenyesha makuru ngo tubabaze ibibazo byo kubateranya kubakuramo ibintu mukavuga ibintu mutari mukwiye kutubwira cyane je ngacha nibatse none nk'umuntu yapostinze ibintu kuri status cyangwa yapostinze kuri Facebook yiwe bugenije n'abanagiye kumubaza ko zinzi ko ndamubaza mu vyo aba yapostinze barababeshera kuko warashaka ndakoreka ikintu kimwe ikintu ca mbere ntinya nuko umuntu antwara amakuru atari umunyamakuru sivyo ni kuvuga ngo kuganira n'abantu ukaguma uvuga ibintu byawe abantu baba bagutwaye amakuru kare kandi umuntu amaze kumenya amakuru yawe aca amenya n'ingene akwataka bituma ari ikibazo we wamumbaza nkubwira ati cyo n'amakuru no kiguha kigezaho no kuvuga no kugira ngo amakuru kuko ayo makuru iyo atanze ubuhaye amakuru n'abafisi imigambi mibi sivyo rero bituma rero n'aba bantu mubazi ibibazo mwebwe nta kibazo cyane kuko twe turafise uburenganzira bwo kuvuga ngo ico kibazo sindacishura none wowe wibarije ikibazo nk'umunyamakuru kandi ari navyo ujejwe ubugize ikosa uhomotse ugaca uvuga ngo Fanny ari ahantu bambajije mu kiganiro ngo mbwira ngo ikintu ngo cambe ngo kinga ibintu ngo Fanny ngamadefo ya Fanny ibintu bibi umuzi ko Fanny ambwira no bikura ngo nuvuge ngo kubera ko muzinanye vuga ibintu bibi umuzi ko basitubwire kimwe yarane navuga nti uzi n'amakuru ikintu cambere Fanny kibi akora kimbabaza arakora cyane bikababaza abantu Guys ni muga wacu utamenye ingene wishura question mark ni ibintu nabambwira abantu urafise uburenganzira bwo kwishura cyangwa ni wishure jenza nk'umunyamakuru ngakurundira ko inkuru ngakobaza ikibazo canje kukinyisura ni ego canke oya ndabizi canke sindabizi ndagusigura canke sindagusigura simye nari gafani hama ibindi navyo jewe mari mu kazi kanje mba nifuza ko nokuzanira ibijya nyine bawifuza kumva ko muri bijya utaruzi ko Libert yotubwira ukumva ko Libert abivuze mba ni mu kazi kanje kuko ivyo ntabikoze sindi umunyamakuru wa vrai sivyo none Guess ndakubwira ati rero twari kuri ivyo honye tugiye ku zindi step ku yindi ntambwe like ndakubwira ati ni zindi nini parcelle ku rundi ruhande dukora nakazi ni kandi mtu mwenye ambaye araja kunywa ya maji je kumbaje Libert si n'umufana w'umupfakazi arano bambaye ati beni ko riki ya amazi arige tuyabura mu mabotike Fanny bimeze gute ari amabotike batabura nko kandi ahubwo kandi wota ubunyi dufite ikibazo cyuko abakiriya babaye benshi cyane ariko ico kibazo kiri mu kuva mu nzira kubera ko twaratumye ibindi byo mahanze biriko birashika bishobora gukora amazi menshi cyane ashobora gukwira mu gihugu cyose kabisa naze Fanny kugira ngo ndabafashe kubera ko mwagize abafana abakiriya binyi cyane bigatuma jewe ndafashe decision kutazusura kunywa kandi kugira ngo ikibazo rero waramaze gutangura kunywa kandi uyatanguye ugumubanda ya ntandi maze ushobora gushaka kuko utanguye kura mu pfakazi usubandanye ngo umupfakazi ngo naraje gataye ngo nasanze ndagumye mbandaye ina kandi nyoye muheba kabisa ndivyo biri mu mupfakazi tuko tuvuga ivyerekeye amateka y'umupfakazi harabayemo amajambo menshi ari byo mwamenya byo mutamenye byose uno musi Beni kuri Step Media naho ikiganiro kiza kumara amasabiri novuga ati ni na resume y'umupfakazi ibintu byose hari byo Libert namubaza mu kiganiro akavuga ati Beni rindira kwanza take it slow wende pole ndugu yangu ntiharagera aho ndabikubwira Fanny nkayimubaza ati Beni hari byo nifuza ntarakwifuza kuvuga ariko ari umusinza bikubwira ariko uno munsi turizera neza yuko ukuntu barakora twishura nta kibazo na kimwe baratwangira byose barakora duhinjije sivyo na Libert cyane gose je kubganje biko birampimbara cyane ariko kurundi ruhande nikindi kibazo cyateye abantu bakenga cyane bariko baravuga ko mutumvikana ko mwashwanye hari habaye iki my friend we na Fanny Libert Fanny
ko twashwanye bose bakibaye bro urazi tukagira cyane wengeje oya itaje ntaco namenye ico nabonye gusa post hari ryari mwe mwataka kubibona kuri post ya yanditse ko ngo si maître